Reka subire ndabahe kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe kaze rero amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, akaba ari amakuru rero haba yiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu migenderanire hagati y'akazi na muntu, amakuru yakure ndetse n'andi makuru aba ariko aravugwa mu kibano. Ndabahaye kaze rero amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, na cyane rero hakaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu gisata kijanye n'umutekano, aho kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu gisirikare c'u Burundi nuko hoba hari umusirikare wo mu gisirikare c'u Burundi FDNB yoba arashwe ndetse akaba arasiwe kuri ibi kuko amakuru duhabwa n'amasoko abishikiriza. Bikaba rero hari ibintu bibaye bitunguranye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yumvishe iyo nkuru iteye agashavu. Kuri ubu ngubu rero umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Petero Gaspari Baratuza Murantunga akaba amaze gushikiriza ayo makuru ajanye n'igandagurwa ry'umwe mu basirikare b'u Burundi FDNB nk'uko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi ndetse abandanya abishikiriza. Naho mu yandi makuru rero turaza no kunyarukira mu bindi bisata bitandukanye ho mu Burundi, umugwi CVR woba ugongo umugwi CVR barawugira inama ko ugomba kugaba kuko ngo ugiye gutangura igikorwa ngo kirimwo imitego. Ishiramwe Orishoto risaba umugwi CVR guhamerera amagabo ngo kuko ugiye gusekana ibibazo bikomeye cyane. Aya makuru nayo mu kanya turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idoniro tubandanye tuyabashikiriza. Naho mu yandi makuru nuko Petero Claver Ndayicariye yo bagiye guhora aca imanza zitagira iyungururizo. Aya makuru nandi yose ni mu kanya kuri bw'idoniro turagaruka tuyabashikiriza. Amakuru yacu ku buryo bw'idonido reka tuyatangurire kubiriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho umusirikare umwe mu gisirikare c'u Burundi FDNB yoba arashwe ndetse agaca ahasiga ubuzima. Na makuru duhawe n'amasoko yacu ngo kuko bahabaye igitero kibaye ngaha mu Burundi ndetse kikaba kibereye mu mugwa mukuru ubutunzi Bujumbura, kikaba gihitanye umusirikare umwe mu gisirikare c'u Burundi FDNB, abandi bacika batanu bakaba bagomeretse. Kuri ubu ngubu bakaba baciye bajanwa kwa muganga. Uyu nguyu ahasize ubuzima aciye ajanwa mw'itongo ry'abapfuye nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Naho mu Burundi umugwi CVR ngo ugabe kuko ugiye gutangura igikorwa kirimwo imitego. Ishiramwe Orishoto rirasaba umugwi CVR kuhamerera amagabo kuko ngo ugiye gusekana n'ibibazo bikomeye cyane. Vianney Ndayisaba umuhuza bikorwa w'iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu avuga ko ubusuma bw'amatongo bwakozwe muri 72 n'abari muri leta y'ico gihe ngo busa n'uburiko burakorwa na bamwe mu bagize leta ya kino gihe. Ngo abategetsi mu gipolisi, igisirikare, abari muri leta, abagwiza tunga bakomere bakoranye na leta n'abategetsi canke ngo bamwe mu begereye umukuru w'igihugu nibo ngo bari inyuma y'ubwo busuma busa n'ubwabaye muri 72. Kubwa Orishoto ngo igituma CVR yohagabira nuko ngo abivye canke abana babivye muri 72 ngo biyegereza cane abari muri leta uyu munsi, abandi nabo ngo bakagurisha kuri bo canke bakabahako kugira ngo babakingire ikibaba mu kuburabuza imanza z'ayo matongo. Orishoto ikavunira akagohe abo bategetsi bariko biba amatongo y'abapfakazi ndetse n'ipfuvyi bitwaje amabanga n'ububasha bafise uyu munsi ko ngo ivyo vyohera ngo icibo byobabera icigwa bakamenya ko ayo mabanga barimwo ejo bazoyavamwo canke ngo bagapfa ububasha bafise bugahera. Ati abivye kera ubu bariko barasubiza nabo nyene bari bafise ububasha ico gihe. Uyu munsi abana babo bariko barazira ivyo batazi vyobera icirwa abategetsi bariko bariba uyu munsi. Yamenye kandi bamenye ngo n'abuzukuru babo ngo nabo bazosigara bagowe barangara ngo basubiza ivyibwe n'abavyeyi bataze. Vianney Ndayisaba kandi ati aba bantu
bitebuke CVR izobakorera ko bacirirwa imanza barashaje ngo batagishobora ndetse no kwiyambura ipantaro bamaramare imbere y'ubutungane. Ndayisaba Vianney agahakana ko mu Burundi abantu batanyagwa kubera ubwoko ngo kuri we ngo ninda ndende zagutse kuko ngo uyu munsi bariko banyagwa ivyabo bitwarwa nabo basangiye ubwoko. CVR rero ngo yo kwiyambura umutamana w'imigambwe, ubwoko, amadini, imigambwe ndetse n'ibindi bagakora bigenga kuko ngo badatewe igitsure n'abari mu nzego z'umutungane canke n'izindi zitandukanye ngo niho n'abarundi bazowizera. Ubutungane nabwo ngo bwigishe abacamanza kudatamikwa ijambo. Abaguriye abasuma ngo batabizi nabo ngo basubize, ariko kandi ngo ntibagende uko CVR irabe ingene ibashumbusha biciye mu kudandaza icamunara amatongo y'abivye. Ngo bitabaye uko kandi naho muri Orishoto ngo babona tuzokwama mu makomisiyo adahera kuko abategetsi bazoguma bihagira ku nguvu ivyaba ntaho nikora, nabyo bigatuma igihugu kidatera imbere. Naho mu yandi makuru nuko Petero Karaveri Ndayicariye hagiye guhora aca imanza zitagira iyungururizo. Ivyo Petero Karaveri Ndayicariye yabishikirije kuri uyu wa gatanu uheze igenekerezo rya 7 Munyonyi umwaka birateye ubwoba. Yatangirije igitega ku mugwa mukuru ubutunzi ko mugwi wa politiki munantunga ko mugwi CVR rongoye ugiye gutangura gutatura amatati yajanye ntivyanyazwe muri kahise. Yavuze kandi ko muri izo manza ingingo CVR izofata izoba ari ntabanduka kandi ngo zidafise iyungururizo muri sentare nimwe. Yavuze kandi ko kizoba kizira ko umuburanyi ngo haronka umushikiza manza amufasha kuburana. Kurenganura abarenganijwe ni igikorwa ciza cane mu gihe gikozwe neza. Ndashigikiye kandi rwose ko uwurenganijwe harenganurwa. Ndashigikiye kandi ko wanyazwe ivyiwe asubizwa, kandi ngo birazwi rwose ko muri kahise ku Burundi abantu benshi cankene ngo bagiye baranyagwa ivyabo, bimwe ngo byagiye biranyagwa na leta, hari ndetse ivyanyazwe hakoreshejwe amasentare y'igikenye, hari ndetse n'ivyanyazwe n'abantu ku giti cabo. Turi mu gihugu leta ikwanse ikunyaga ivyabo byose, kenshi ikanakoresha amasentare y'igikenye, aho ndetse unyagwa atajambo vy'ukuri aba agifise. Si ibya kera gusa n'ubu birabandanya. Akarero gatoya muri 2019 Procureur General wa Republika Sylvestre Nyandwi afadikanije n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa barafashe amatungo y'abantu barimwo n'abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru b'imigambwe batari mu gihugu. Ico gihe nta rubanza rwabo rwari rwashingishwe, habanje gufatwa amatungo hanyuma mu nyuma hashingishwa urubanza ngo bari mu bashatse gutempagaza ubutegetsi. Abo bose ntibigeze baburana, urubanza rwabo ntirwigeze rusomwa, hariho kandi ivyabo vyaranyazwe. Ejo bundi naho murabizi twarabonye uko urubanza rwa General Yarengeye mu nyoni rwagenze, amatungo yiwe araheza aranyagwa. Uko ni nako leta zakurikiranye ziguma zigenza mu kuvyara akarenganyo no kunyaga amatungo. Hari kandi akarenganyo gakurikira, hari abagura ivyo bintu leta iba yanyaze bo nta kosa baba bafise, ariko kandi mu myaka iza nihagera ako abanyazwe basubizwa ivyabo hazokwe kwaduka ikindi ikibazo, waguriye leta bizogenda gute niyo hogera ko wanyazwe ivyiwe abisubizwa? Kubera iki CVR yoshaka gutunganiriza abantu ihonyoye uburenganzira bw'ababuranyi? Utunganiriza abanyazwe vyari vyiza, ariko kandi kubera ko ababuranyi baswe uburenganzira bwabo ni ikindi kibazo. CVR si sentare mu masezerano ya Arusha abaganiriye bari baranze ikintu cose
coha CVR igizwe n'abarundi ububasha bwa sentare. Abaganiriye Arusha bari abarundi bo mu maboko yose babona ko CVR yiganziwe n'abatutsi canke igakora ku ntwaro ihengamiye ku batutsi, ko CVR nayo izohava ikora igihengamira ku batutsi. Babona ko CVR yiganziwe n'abahutu canke igakora ku ntwaro ihengamira ku bahutu, kuko CVR nayo izohava ikora ibihengamira ku bahutu. Niyo mpamvu rero bari baremeranije ko ibintu byose birimwo inguvu z'amasentare, bikaba kandi vyerekeye amatati y'akahise, bikazobamwo abanyamahanga bumvikanywe ko. Ico bari batinye Arusha ni ico kiriko kiraba uyu munsi. CVR irongowe n'umuntu atigera akora ko umushinga ntahe yo gutunganiriza abantu ataho ahengamiye. Petero Claver Ndayicariye kuva arongoye seni ntiyigeze atanga ishusho yo gukorera bose ndetse no guhumuriza abose. Aho yakoze hose yamye ari ndisabiye, yama ahengamiye ku uwutwara, nta cizere ashobora gutanga ku mpande zose. Ibukuru bazoshaka nivyo azosanga, ivyo ibukuru bazoshaka nivyo azosoma. Ikirengeye ivyo rero ngo naho umuntu yoba umwizigirwa, hariho uburenganzira n'abanduruka buhabwa umuburanyi kugira ngo uwufasha kuburana azi amategeko. Ni uburenganzira bw'uburana kunguruza iyo adashimye ingingo ifashwe, ni uburenganzira kandi bw'uburana kuja muri sentare zizwi, nabwo ni uburenganzira bw'uburana. Yari hari rero ngo ivyishi vyanyazwe hakoreshejwe amasentare y'igikenye adasanzwe. Byiza ngo hoshirwaho inzira nziza zo kurenganura abarenganijwe. Ntiberebereye ngo ko hokoreshwa izindi sentare zidasanzwe z'igikenye nk'uko iza mbere zakoze ibara. Ibyo nta nyungu ngo vyozanira abanyagihugu. Arusha hari humvikanywe gushiraho ikigega co gusumbusha abo ngo bikenegwa ko ngo bosubiza iby'abandi, ariko kandi ngo bonyene akaba atakosa bagize mu kubironka. Nk'uwaguriye leta canke nawe akaba yaguriye uwundi atabizi ko aguze ivyanyazwe, bizoca bigenda gute? Ikibazo c'amatongo yanyazwe ntigishobora kuronka umuti urama hatabonetse ico kigega c'ishumbusho, nkuko amakuru n'ubundi dukura akubibuga abishikiriza. Akaroro gatoya rero, nigeze kuganira n'umuntu abaye cane, se yarishwe muri 2022, ivyase byaranyazwe kandi arazi neza aho biri, ariko kandi uno munsi ibyo se yanyazwe vyaguzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje uwundi muntu w'umudandaza. Hari kandi n'ahariko kubakwa inzu idasanzwe. Ubwa mbere yari yiyumvira ko yoburana, mu nyuma ategekwa nubwo atekerwa n'ubwoba ko yohava yicwa. Ubu ni ubuhinga bukomeye abanyaze iby'abandi kera bakoresha babigurisha ku bihangange bya CNDD-FDD kugira ngo abanyazwe ntibavyure umutwe. None nk'uyo bizogenda gute? Hari uwo kwitega ko Petero Claver Ndayicariye yohangana n'umukuru w'igihugu. Uyu muntu we yonubahuka kuvyura kino kibazo ciwe uno munsi? Mbega abaguze aho hantu hashimishijwe gusubiza gusa, bo ntiboba barenganijwe mu gihe kandi hatabayeho kubashumbusha? Mugenzi, ivyawe byanyazwe ku ntwaro ya Perezida Micombero, uyu munsi ugasanga bigeze mu minwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye, waca witwara kwa Ndayicariye. Ikiboneka nuko aho ku unywanisha CVR ya Ndayicariye izokongereza ibisebe mu mitima,
ku buryo ndetse muri kazoza hazokenerwa CVR ya kabiri iyo izoza ikora no ku karenganyo kuno munsi. Nk'uko rero twaheruka kubibaha mu nkuru yaciye hano mu myaka 40 amaze akorera leta, Petero Karaveri Ndayicariye ntasanzwe yatwaye CPF kuri Perezida Bagaza, yabaye ambasaderi wa Perezida Buyoya, yabaye kandi umuhanuzi mukuru wa Perezida ntibantunganya kandi atembagajwe. Ndayicariye yaciye aba umuvugizi wa leta ya Perezida Buyoya inshuro zibiri. Yarongoye kandi seni ya Perezida Nkurunziza, seni yavuzwe mu vyo kwiba amatora, none arongoye CVR ya Perezida Generali Majoro Evariste Ndayishimiye batazira aneva. Ese uyu arongoye umugwi CVR muraraba mukabona koko azotunganiriza abanyagihugu? Reka tubitege amaso tuzorabe uko bizogenda. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari tubashikiza kwisaha, tuze gusubira n'ubundi makuru haraza kubagezwa ko mu kanya.